amakuru yacu ya mbere tuyahere mu mugwi wa PSG numugwi wo mu gihugu cy'Ubufaransa numugwi novuga ngo ufise amateka muri ico gihugu ariko hari ikintu cyabinyegeje gutwara iyo bita UEFA Champions League intwaro zagiye zihaca ni nyinshi haciye abagabo bakomakomeye cyane barasaza baravamwo hazamwo nabandi ariko ubu bafise abono kwita abakukuruke ndetse n'imisore harimo ba Mbappe dossier rero tugiye kwataka ni dossier Mbappe yari umusore beshi bari biteze ko yerekeza muri mu yindi migwi harimo umugwi wa Real Madrid haravuzwe n'indi migwi za Manchester City harigeze kuva ngo bita Usain Bolt n'umujama wiwe ngazomujana muri Liverpool abamurondera bakavuga ngo azoja mu yindi migwi atari Paris Saint-Germain mu gihugu cy'Ubufaransa uyu munsi Kylian Mbappe rote yamaze gushira umukono ku masezerano y'imyaka 3 mu mugwi wa Paris Saint-Germain iyi shusho imbere yuko tunagaruka indani twinjira mu indani under 20 wayakiriye gute jewe nk'umumenyesha makuru ishusho ya Kylian Mbappe rote kubona yasinya amasezerano mu mugwi wa Paris Saint-Germain ashika mu mwaka wa 2025 nayakiriye nkuko yayisinye ariko ku ruhande rw'abafana ba Real Madrid na Florentino Perez nibaze ko bafise ikintu no kwita ikizimba ku mutima kubona Kylian Mbappe rotine yasa no basezeranya kuri kote yabo yuko ashobora kuza mu mugwi wa Real Madrid Los Merengues Los Blancos akanabasezeranya yuko wewe indoto ziyari kwinjira muri ya nzu yera ya Santiago Bernabeu ariko bikarangira atagiyeyo ndimvira ku mukunzi wa Real Madrid asanzwe akunda umugwi afise akaranga mutima kuwo mugwi kubona Mbappe atagiyeyo arafise ikintu mu mutima yumva butse nako umufana wa Paris Saint-Germain amafaranga ya Nasser El Khelaifi nibaza yuko ataca mu bwiye ahubwo igikuru kuri we ari isinya amasezerano rya Mbappe cyane cyane ari byo beshi bari bifuza uyu muhungu ntamufashe nk'injyajya Wilson ndavuga Mbappe ntamufashe nk'injyajya kuba atagiye muri Real Madrid yaranayibujije kwiguraho bita Haaland asindyarya ndamufata nk'umunyesoko nk'umudandaza nimufanya biashara kumudandaza ubuzima bwiwe ikintu yanka nikimuhombya ikintu cyose c'isoko ajamwo aririnda ico muhombya ngo azobwira abadandaza bagenzi be yaterega ijya diri nayihombeyemo naho yo nahomba kenshi ntabivuga Mbappe rero ingene yibereyeho yansi bimuhombya yagumye ku isoko rimwungukira gusumba irindi byabonetse yuko iwiwe iby'inkundo nibyo birahari ariko mbere na mbere inyungu hanyuma ibyo kuba akunda umugwi nibiki ku ruhande ariko ubwa mbere na mbere inyungu nico mbona ibyo kuvuga ngo nubuhemu Florentino Perez ntazomutungira umuryango ntazomutungira abavyeyi na Al Khelaifi yadakorayo yari yaramaze kumusezera ubwo rero kubona yaramaze kumusezera akaguma avuga ati nzokora ibishoboka byose ndakugumize ngaha icambere nuko yaramutse ati uyu musore urinze umwenteresa ukamwereka aho bihiye gusumba handi arashobora kumva namwari yakiri na muti kubona yabikoreye ko rero aracari muto ariko urana burya amasoko yiwe n'umusore yagiye akorera ku ma intere yiwe kuva akiri muto ndamwibuka yankare ya Real Madrid akaja muri Monaco ati mwaranyigishije umupira ariko ico gihe hari hakiri ba Martin Odegaard bakimwita ngo ni nouveau Messi ati hako nza kunyinyurana nabo bapeti bagenzanje dupfa ibibanza reka nigire muri Monaco ni hafi y'iwacu ni mu Bufaransa iwacu hoho ndabona ibihe Monaco ibereyemo n'abakinyifise bazompa umwanya mboneke ariko muri iyo Real Madrid shobora kuza naho mwanyigishije umupira ntimumbone aho yarabira kuri abo ba Odegaard n'abandi bimwe umwanya wo gukina muri ico gihe rero urumva ko yabaye umusore afise abavyeyi bwa mbere bamubwira bati wewe mwana hari ushobora guhomba canye hari atwoguhomba ko ugiye hari urumva ko bimukurikiranye gushika bamubwira bati niyo Monaco naho yagutumye uja habona vayo genda muri Paris Saint-Germain baguha amahera baguha amafaranga ageze muri Paris burya niyo baguma bamushusha iriga babwire yuko wowe ukunda Real Madrid wifuza kwigira nyina wiwe ntiyoroshe nyina Mbappe ntiyoroshe n'umwarabukaze muri Algeria abarabu naburazi ko ibintu by'amasoko urabona ko no ngahi Burundi abantu
bakurikirana barabu cyane nabo bita abaswahili uriye n'umuswahili ku isoko ubutaje Wilson umufu Kabero wemeranya na Wilson ko Mbappe mama bashobora kuba yaramwoheje cyane bigatuma atagira iki avuga ngo niba guha amafaranga ubabwire ko ukunda Real Madrid mugabo ararongo zobabwire ko ushaka kuguma muri wigumire muri Paris Saint-Germain Mbappe kuguma muri Paris Saint-Germain abavyeyi babimufashijemo cyane je uri kurabira ko ibintu byagenze je sino bifata muri iyo sino bivuga gutyo Mbappe kubera gushika kuno munota wa nyuma byaragaragaye ko koko yakunda Real Madrid kubera Mbappe kandi sino navuga ngo ni numuhemu uravyi uyu mwanya wo kwezita wose wagiyemo bugiye aba umuntu adafise uko rukundo rwa Real Madrid yari kuba yarabivuyemo kare binerekana yuko amakuru yagumye avugwa muri Espagne yuko yamaze kwemeranya na Real Madrid bishoboka ko byari ivyo bavuga ko mu guhera mu kwa gatano ko mu mwaka uheze yuko yoba yari yaramaze kwemerera yoba yari yaramaze kwemerera Real Madrid muri ico gihe cyose Mbappe yagumye ubona yuko yezita avuga ati je vraiment nubundi sinza kubahemukira unabona yuko n'umuntu wa mbere yabanje kubwira yuko abanegociateur beza uravye inoka ukuntu badugije igiciro ca Mbappe biri exceptionnel barazi kuduza agaciro ka Mbappe mu binyamakuru muki byose gushikaho Mbappe aronse Mbappe rakiri n'umwana burya se we yamufashe neza cyangwa se yamureze mu buryo buri sportif kuko se we yarafise club yararongo yamenyereza bita Association Sportive de Bondi cyangwa se AS Bondi aho Mbappe avuka iyo club amaze kwirongora hageze igihe Mbappe akaza gukora amateste mu maklub atandukanye muri Chelsea yaragiye hari abantu babonye image Mbappe ajyamye mu cyumba harimo ama image ya Cristiano Ronaldo ijya ni hotel Mbappe yashikiyemo appartement asanga mwajya image acara yamanika aca yigamira hagiye yaragiye gukora test muri academy yande ya Chelsea icyo gihe ari umwana yumvikana ko nabantu bamukurikiranye kuva kiri umwana ariko munyemerere mu kanya tubanza tugaruke Mbappe byari byifashe gute ku munsi wa gatandatu avuga yuko agiye kuguma muri Paris Saint-Germain reka nkundire gato tutarinjira ku byo kuwa gatandatu nkuko gasongo yari korabivuga Mbappe kubera iki yanse kongereza amasezerano na Paris Saint-Germain kuva mu kwezi kwa 12 babimwingingiza bati tuguha ngahe bapfuma bamubaza bati ushaka ngahe akanka ati jewe nta by'amahera nkeneye Real ibyo by'amahera mu bikura je nkeneye Real narabakineye bihagije reka duheze umwaka nkeneye Real ariko ukibuka yuko mu minsi sezo iri kwirahera kubera iki umuryango we baciye batunganya ingendo bahera muri Qatar oma wari vugiye uko ushaka Real nta kintu ariko bahera muri Qatar kuganira kandi bagenda babivuze bati turagiye Qatar tuganire twumva ivyo bemera byo tuma Mbappe aguma ipari hanyuma tuvuye tuzoca tuja ni Madrid twumve Real nayo ibyisheta bituma Mbappe atoguma ipari urumva nabanyesoko n'umunyesoko akubaza ati iki kintu kigugwa ngahe wamubwira ibe agaca telefone hari ngo ikintu iki hiyo kigugwa ngahe nibyo bari bibereyemo n'isoko nta kintu under 20 ati iwirisi byo avuga murahuza oya je ntidushobora guhuza na gatoya kuri ico Kylian Mbappe akiri umwana muto yafise imyaka 11 mwarimo kwishura ari kumwe n'abandi banyeshuri yarababwiye ati mwabana mwe ndashaka munyandikira umwe wese icazoba muri kazoza kiwe yavuze ati je ndashaka kuzoba umukinyi umupira w'amaguru kandi akomeye cyane aravuga ati ndashaka kuzokinira agace ka Bondi kuko nizo ndoto niho yabona yohera kuko ataburyo yarafise aravuga ati mvuye ngaho onye ndashaka kuzokinira umwe mu migukina muri Ligue 1 ndayitware hanyuma
muri Lebre bampamagare nje gukinira Claire Fontaine ataho hantu ndahafitiye indoto. Claire Fontaine niho umugwi serukira gihugu w'Ubufaransa usanze wimenyerereza. ni nko kuri CTN ni ishure ry'umupira w'amaguru mugabo rirereye ni akademiya ya equipe nationale ya equipe nationale. Ni nko twovuga kuri centre technique. Umwana wese akina umupira avuga ati ndakeneye gukinira kuri centre technique. Aramandanya ku rupapuro aca avuga ati je ndashaka yuko nzokina coupe du monde hanyuma nkayitwara. Aho tugeze ngaho naho twogomba tukabivura ibyo byose yarabigezeho. Arongera aravuga ati je ndashaka rero kuzokinira Real Madrid hanyuma ndi muri Real Madrid ntware Champions League. Nukuvuga ngo rero yari kubwira uwo mwarimu gusa yari kubwira uwo mwarimu kandi yabisomera imbere y'abandi banyeshuri. Nukuvuga ngo ibyo ako kantu karahari. Kylian Mbappe rote kuri uno munsi mbere yuko atangaza yuko agiye gusinyira umugwa wa Paris Saint-Germain yaragerageje ku ruhande rwe warerekana yuko agomba gukinira Real Madrid, ariko nubundi turagaruka hahandi. Suleiman Papa Utamu mukuru w'igihugu arakubwiye ati ndagusabye tubere ambassador. Twebwe turashaka yuko babonye isura ya Kylian Mbappe rote babona igihugu c'Ubufaransa. Uzogeraho Michel Platini atageze, uzogeraho Karim Mustafa Benzema atageze, uzogeraho Thierry atageze ndetse naho Olivier atageze. Suleiman Papa Utamu ufise imyaka nk'iya Kylian Mbappe, wewe kwanga ivyo president gupropose ivyo biri muri interview mu ariko nihaza yuko harimwo hamwe habarimwo kubesha umuntu nk'umwana. Ushobora kumwumvisha gute yuko azogeraho Platini atageze? Platini nta Ballon d'Or afise yayitwaye gute? None Mbappe muri ziriya situation za Paris Saint-Germain nimba zizobandanya kujya azokwizera Ballon d'Or ajya ubwawe nta shizere yuko twara Ballon d'Or nta cyizere cyuko azoba nka Platini mu gihe agumya kina mu Bufaransa. Platini muri Saint-Etienne barateye intambwe barava mu Bufaransa. Abo bazidane bose barateye intambwe barava mu Bufaransa. Erega kuba igihanganye Ubufaransa si nk'Ubudagi. Reka rero twumvirize ku munsi wa gatandatu ko byari byifashe. Cameraman afashe ayikubite ku muntu bita Gasongo hariya canke kuri Wilson wenza gucanerekeza ko muri abo. Cameraman afashe ayikubite kuri Wilson. Cameraman sha baba yantu hari ibyuma nta ntugakorerere ntugakorerere biba bigoye. Tugarukiro kuri Mbappe uko byari byifashe ku munsi wa gatandatu. Bari bagiye gukina urukino bakina na ku gatandatu batsinze Metz niyo batsinze. Mbappe yari surprise yari itangaje cyane, benshi ntibari biteze kwaza kugira iki, kwaza kuvuga amajambo araho. Reka turabe tuyagaruke ko gatoya mu mwumve n'ijwi rya Mbappe. Ndazi ko mutanarizi bamwe yavuze ngo iki Kylian Mbappe rote qu'est-ce qu'il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit. Yavuze ngo iki Mbappe umwana w'ibondi. Bonsoir à tous. Je suis très content de continuer l'aventure. De rester ici en France, à Paris, dans ma ville. J'ai toujours dit que Paris c'était ma maison. Et j'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus, jouer au football et gagner des trophées avec vous tous. Donc merci à tous pour cet accueil. Mwana w'ibondi yavuze ngo iki Wilson? Bonsoir à tous. Yarabanje arabaramutse. Arababwira ko anezeriwe no kuguma Paris. Ati nagumye ndababwira yuko ngahi Paris ari wacu, mu Bufaransa ni wacu, kandi ndanezerwa no gukinira iwacu no kuguma dutsinda dutwara ibikombe ndi wacu. Uyu muhungu ntashobora kuba yarivuguruje cyane byo gukinira Real Madrid. Ubu butumwa Mbappe yatanze
abafaransa nibwo bari biteze by'ukuri ahagiye guhagarara hajya hano Gasongo. nibaza ko ari surprise ya mbere yakoreye aba bafaransa kuko nta muntu n'umwe yarabyiteze, nta muntu n'umwe yari yiteze. Twese twari twiteze yuko turindira amashampiyona here hanyuma kumbure tuje muri saga ya Mbappe, ariko surprise imbere y'abafana abaha ingingo yamaze gufata, harimwe no kwirahuruza. J'ai toujours dit. Est-ce qu'il a toujours dit? Bon, ibyo nabyo twomenya. J'ai toujours dit. Nta kundi kuntu yari kuvuga ari imbere Gasongo, y'abafana transmission di message ya Mbappe. Wemeranya nawe ko by'ukuri ariyo message umufaransa ari sincere, umufaransa yaramwiteze ko by'ukuri. Kubisanzwe bose yari intambara yakubwira agume hajya hama iyi message ya Mbappe nukuvuga yamaze kugumayo. Nimba ari ivyo, nimba yavuze ibiri ivyo, nimba yigirishije akavuga ibitari ivyo, nta kindi kintu yari kuvuga. Ategerezwa niba abafana bazamushigikira, nuko rero yavuze ati kuza gukora ibintu nkunda gusumba vyose ndiko ndabikorera ngahi Paris, ati birangyoheye kandi nibaza yuko kumbure inyuma y'imyaka 3 ivyimviro vyiwe tuzosubira tukabibona. Aho nyene ivyo yavuze urabona kazobwira ko ari muri Paris Saint-Germain. Nico kintu ubona ibinyamakuru cyane vyo muri Espagne biriko biramwagiriza. Bavuze ati wewe wamye wiyumvira ngo uzoba mu grand joueur mugabo byerekanye yuko atana karanga mutima ka football fils. Uri gihemu mugabo ntigisigura ko kuba batashaka yuko abo mu grand joueur akomeye, ntigisigura ko atazobigerako. Uno munsi turiko turabona Paris Saint-Germain naho mu Faransa iri kwiraza yo nyene iri kwinayo iri kwigirira ya visibility nini. Ejo canke geje ntawe uzi kazaza ku muntu. Mbappe arashafise imyaka mikenya, nta wuzi. Turibuka Neymar aza muri za Barcelona, twese twakomindu amanu zenya avuga ati uyu ni gitangaza aje gutwara ama Ballon d'Or menshi, mugabe biriko birangira atana Ballon d'Or nimwe aratwara. Nukuvuga biragoye guprediza kazaza ku muntu, biragoye. Nejo nahigeje Mbappe ashobora kuza tukabona aratwaye ama Ballon d'Or yose abantu batariko baramuha. Oya igitwengeje suko bavuga ngo yavuze ngo azo mu grand joueur mugabo barabonye ko atakimubaye, barashaka kumuba atarinze kuba muri Real Madrid. Ariko gusa igitwengeje ni ajya amajambo mengo harimo n'iterabwoba, amajambo y'agashavu. Uzusubire no kwiyumvira ko twokurondera wabirarondeye abafana bare ya birarangiye ngo kuri inzu utazi kuri inzu ubona utaje ubucu usezera nta Real Madrid izosubira kukurondera. Mbappe ashobora kuva nko grand joueur ari Paris mu gihe abantu bo muri Espagne babibona ukundi kuntu. Ndagaruka kuri Gasongo under 20 nabo banza tubwire cyangwa se bahizi. Mbappe uramubona nko mu grand joueur mu gihe ari muri Paris kuko arava ku myaka 23 araza kuba kwije 25 nyuma ya contrat afise muri Paris Saint-Germain. Uremeza neza ko ashobora kuba igitandukanye n'icyo aba Espanyol yo barabona muri kano kazi. Chambere coco novuga Kylian Mbappe routine siwe asanzwe agize Paris Saint-Germain wenyene. Nibaza kuba bashira ivyimviro vy'umupira w'amaguru kuri Kylian Mbappe yuko ari wazotanga resultat zose badashimye kugira ico no kwita je collective ngo ivyo bashobora guha Mbappe babigemurire ko nabandi bakinyi bakamuhemba amafaranga menshi bakibagira abandi bakinyi. Biraza gutuma mu mugwa wa Paris Saint-Germain bakinyi bose bakinayo nabivyiyumviro bihindukira ahubwo bakinira gusohoka kubera babona umugwa wa Paris Saint-Germain uriko uviza kuri Kylian Mbappe routine gusa. Hanyuma ku mu grand joueur naco Paris Saint-Germain amahigwe imana irashobora Paris Saint-Germain ashobora kuronka amahigwe ikaba ugize amahigwe gutwara Champions League. Football ntabwo haza amahigwe haza gutegura za akagira nico bubakira na za Hamtike Glasgow zaratwaye Champions League baba bateguye gusumbya Paris Saint-Germain kwitegura neza cyane. Sikuvuga ngo gusumbya ko Paris Saint-Germain kirategura no mu nimba ufise Ramos kwagira Wijnaldum ntaco bamaze bashobora kukimara bashobora kukimara. No kuvuga ngo muri football iyo maze kuwutegura resultat zirashobora kuza ariko ukagira nabo ba directeur sportif. Je kubganje barakwiye guhindura Leonardo kuva mu mwaka wa 2012 kugira Mbappe abe grand joueur. Kugira Mbappe abe grand joueur Josie turacari kuri Mbappe kugire ngo umugwa wa Paris Saint-Germain muri kumwe na Mbappe ushike kure bare bakwiye guhindura directeur sportif. Wilson urajana mwe n'uyu muhungu avuze kugira ngo abe grand joueur hanyuma Paris Saint-Germain gacishaka kuba ari we yinezereza gusa
nibaza yuko nawe nyene icambere asaba kwanza ni entourage icambere asaba ni munzanira abakinyi bamfasha nico cambere none umva Paris Saint-Germain yo mugumiza ngaho itari bumuhe entourage yabamufasha kuba grand joueur hanyuma ico cha Ballon d'Or ega ntarahebura none sumengo ni wafite ibitsindo byinshi mu Faransa ni wafite niwe meilleur buteur Ligue batwaye na Paris Saint-Germain hanyuma hanyuma kudatwara Ligue des Champions wibaza yuko Ligue des Champions ifise uburemere bunini muri Ballon d'Or uyu mwaka harimwo mondial garashaka kuvyifatamwe neza muri mondial nivyo Ballon d'Or itanga biwabo ubwo twavuga yuko ega ntarahebura Ballon d'Or aracayirukiye biracashoboka Gasongo uyu muvandimwe nawe wemeza ko ivyo aba basore ariko baravuga gutwara Ballon d'Or kuri uno muvandimwe ntabwo biza kuva ntabwo bihagarara kubera atagiye muri Real Madrid cyangwa se muri Espagne ntibiza guhagarara ngo nuko atagiye muri Real Madrid dushobora kubona ejo Paris Saint-Germain ije ikaba umugwi ukomeye guruta uko tubona ugasanga na Mbappe arabyungukiyemo hama hari ukundi umengo byamaze guhera umengo Mbappe yamaze kuba uw'imyaka yose wa Paris Saint-Germain kandi aracari na muto Mbappe bafise 23 ayo yagize imyaka 3 yongeye 3 no kuvuga nyuma y'imyaka 3 azoba agifise 26 muri iyo 26 nyuma yaho niho abajure baba bamaze kuba miru baza bagatwara n'amabaron d'or ku myaka ya 28 za imyaka nk'iyi Messi yagize afise Ballon d'Or ariko na Cristiano Messi ni kapare monami yaraza revo twobishira ku ruhande mugabo muri ya myaka aba Modric baje bakazitwara bafise imyaka ingahe 30 na ni ukuvuga nivyugaye ko Mbappe atazotwara Ballon d'Or hama n'ibintugaye yuko Mbappe azaza muri Real je ndakigarutse ko kubera uravye amashavu y'abafana n'abantu b'inyuma nitwe turiko turabona umengo Real Mbappe muri Real Madrid tuca tunamwanga ariko barivuze ijambo Florentino Perez yavuze Florentino Perez mu majambo yavuze ati reka turigaruke ko yavuze ngiki yavuze ati je regrette ce qui s'est passé dans les derniers jours ils ont brisé le rêve que vous aviez depuis petit je vous souhaite le meilleur bisigura urumva Florentino Perez wewe nashavuye ko Partage ahubwo je mbabajwe n'abakuremereye kugira ntuze ico ndakwifurije abakwiciye indoto wewe ukiri muto ngo bamwiciye indoto ndakwifurije ibihe vyiza zerekana yuko ndi nyuma y'imyo myaka 3 Florentino Perez ashobora kuza no kwiyeka amaboko reka twiyumvirize Mbappe maze gufata ingingo yo kuguma mu Bufaransa iwabo icyo yatangaje turekane na Florentino Perez kuko Perez nawe kumurondera urumva ko nawe agashapo nikabuzemo Messi ni diplomasi ateza gukoresha ariko nibaza ko ataranahebura kuri uyu mwaka sawa ariko ndazi neza ko ataramuheba kuko mu mwaka uza Paris Saint-Germain ashobora gukwama cyane nibyo bagasubira bakabura Ligue des Champions umusore utanga azoba ariko araharura imyaka agira mare kuri iyi si atari Ligue des Champions aratwara ahubwo erega Paris Saint-Germain ashobora kuvuga ati basi turazi ko mu mwaka uza bisubiye kwanka azoca avuga ati yasinda uwo kuguma ngaha ariko agende tumugurishije kabisa iracari PJ Classic FM 97.3 ijwi ry'umunezero ubundi ubane natwe kabisa ugume winjoyinga monami yumvikana ko tukiri kumwe n'abafatanya bikorwa bakomeye cyane turi kumwe na restaurant iteka neza cyane Fangasti hari imitobe itandukanye ya Fangasti hari na Power Tangawizi hakaba na Fangasi Jenjembre monami katiko turangwa ni kandi monami akakoko monumengo kariko passion juice bavuga ngo passion juice akantu kanyohinga